umuyobozi w'agashami ka ONU gashinzwe ibiribwa n'ubuhinzi mu bihugu bya Nigeria na Somalia Abebe Haile Gabriel yavuze ko umuti w'ikibazo kirambye cy'inzara iri muri Somalia kizakemuka ari uko habanje kuboneka amahoro ubuzima bugakomeza nk'uko byari bisanzwe. Muri Kenya abashinzwe kubungabunga ibidukikije bavuze ko amapfa yateye yatumye 2% by'imparage 2500 zipfa muri amezi atatu ashize. Uwahoze ari perezida wa Guinea Musa Dadis Camara ari kumwe n'abandi baregwana bagejejwe imbere y'urukiko uyu munsi wa gatatu, baregwa uruhare mu rupfu rw'abantu 28 bapfuye muri 2009 batavugaga rumwe n'ubutegetsi. Muri Afurika y'Epfo hagati y'umwaka wa 2021 na 2022 habaruwe abana bagera ku 90 basamye imburagihe harimo n'abafite imyaka 10 gusa. Ishyirahamwe ry'abari muri ya leta ko nta masomo yigisha ibijyanye n'imyororokere mu mashuri ya leta. Ejo kuwa kabiri muri Mali abaturage bakiriye minisitiri w'intebe w'agateganyo Abdoulaye Idrissa Mayiga ku kibuga cy'indege i Bamako ubwo yari avuye mu nteko rusange ya ONU yavugiyemo ibimaze kugerwaho n'abasirikare bafashe ubutegetsi.